Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubushinwa ni bimwe mu bihugu kuri ubu bidasanzwe na cyane cyane ku rwego mpuzamakungu mu vyerekeye ubutunzi, mu vyerekeye intwaro, mu vyerekeye igisirikare. Uno musi tugiye kugaruka na cyane cyane kuri bino bihugu, turabe kimwe n'ikindi aho hasa nk'ibonekeza intambara itaboneka benshi bakunze kwita Cold War canke se Gulf War hagati ya bino bihugu bibiri, intambara y'ubutita nk'uko bakunze kwita mu Kirundi. Ubushinwa buri muri Aziya naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri Amerika. Ubushinwa ndetse na Amerika bigaburwa n'inyanja ya Pacifique. Ubushinwa butwarwa na Perezida Xi Jinping, naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugatwarwa na Perezida Donald Trump. Ubushinwa bukaba ari kimwe mu bihugu bifise abanyagihugu benshi, bufise abanyagihugu barenga umuriyari n'ibihumbi amajana ane, naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba ifise abantu baharugwa mu bihumbi miliyoni amajana 330 barenga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu bidasanzwe ndetse ni kimwe mu bihugu bavuga yuko bikomeye cyane ku isi bakunze kwita superpuissance. Nayo Ubushinwa ni igihugu kiriko kiza neza cyane mu butunzi, benshi bakavuga ati ni emergency mu bijanye n'ubutunzi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ni igihugu tuvuga yuko kuva Perezida Donald Trump ashika ku butegetsi kw'igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa 10 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2017 yaje afise iyindi mvugo, afise ikindi civugo Make American Great Again, bivuga yuko akeneye guha agaciro Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko bitari bimeze canke uko vyahora kera. Ibi rero ni kimwe mu bintu bidasanzwe kuko yagerageje guhindura uko ababona ivyerekeye ubutunzi, ndetse amasezerano amwe namwe akaba yagiye ahindurwa ku nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha rero akaba yategezwe guhura na kimwe mu bihugu bidasanzwe mu bijanye n'ubutunzi kandi kiko kiza neza, na cyane cyane naco akaba ari Ubushinwa, kimwe mu bihugu tuvuga yuko kiko gikora neza kirondera amasoko aha na hariya. Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ibihugu kuri ubu twavuga yuko bisa n'ibihanganye na cyane kubisanje n'iterambere n'ubutunzi ku isi. Ubushinwa busanzwe bufise societe zitandukanye ndetse ni nabwo bwazanye kimwe mu bintu twavuga 5e generation mu bijanye ni tumanaho rya 5G canke 5e generation. Ibi bikaba ari kimwe mu bintu vyagerageje gutera umujyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bitangura kuba birabana ayingwe n'Ubushinwa, mu gihe ino 5e generation bamwe na bamwe batayihuriza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuga yuko ari itegerezwa kuza ubwa mbere kugira ngo bibashe kwishira ku isoko, mugabo Ubushinwa bwo bukaba ari bwo bwayizanye. Ariko kandi mu bijanye n'itumanaho tuvuga yuko Ubushinwa kuri ubu burangajwe canke busa n'uriko burafacinga canke buhangana na cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe busanzwe bufise ico bitwa Baidu, mu gihe nayo Leta Zunze Ubumwe za Amerika isanzwe ifise ico bitwa NASA mu bijanye no kuraba ivy'ikirere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubushinwa si ivyo gusa, ariko kandi bihanganye mu bijanye n'iterambere, mu gihe amasoko amwe namwe bisa nk'uko Ubushinwa buriko burayigarurira. Aha twavuga nk'ubu nka Afrika ndetse n'ibindi bihugu bikenye. Ibi bikaba bisa n'ibishavuza cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho barondera kimwe ku kindi kugira ngo babashe guhagarika Ubushinwa. Inyuma yuko habaye kintu twovuga ingwara karanda yateye isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubushinwa vyagiye nk'ibiterana amajambo, na cyane yuko bamwe bagiye bavuga yuko Ubushinwa ari bwo bwarazanye coronavirus, naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika igashimangira yuko nyabona Ubushinwa nibwo bwakoze coronavirus. Ibi bikabasa n'ivyahanganishije cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu c'Ubushinwa, mu gihe ndetse na Donald Trump yakunze gutazira ku ngufuru canke
China virus. Ibi vyaje kandi no kuba umujyane mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika zateje zikikura no muri OMS kuko byabona amafaranga atangwa na leta zunze ubumwe za Amerika yashika ibice 15% yasa nk'ayashigikiye Ubushinwa nk'uko Donald Trump yakunze kubishikiriza, bituma akurayo akarenge nk'uko yakuye akarenge muri ONU. Ibi ni bimwe mu bintu bishimangira yuko Ubushinwa ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika asa nkaho ko ari akantu katagenda, na cyane cyane yuko igerageza kuba ivuga leta zunze ubumwe za Amerika yuko itegerezwa kubarabira haruhande nk'uko vyavuzwe n'umukuru wa FBI avuga yuko ni vyiza yuko Ubushinwa babishira mu bihugu bategerezwa kurabira haruhande kuko bigerageza gutera umujyane muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ariko iki si cyo gusa kuko n'amasosiyete ahuza bino bihugu bisa nk'uko vyaje bidatana uwaka. Aha tukavuga imwe muri sosiyete ya TikTok. TikTok ni rumwe mu rubuga rudasanzwe rusa n'ururiko ruratwara neza na cyane ku isi. TikTok yatangwa yitwa Musical.ly iza guhindurwa na ByteDance, isanzwe ifise sosiyete ya TikTok yihindura TikTok. TikTok ikunzwe n'abanyagihugu benshi cyane ku isi kuko imaze kuba ifiswe n'abantu barenga umuriyari umwe wose ku isi, naho TikTok ikaba ikundwa cyane n'abanyagihugu bato bato canke se ugwaruka. Ibi bigasa n'ibitera amakenga leta zunze ubumwe za Amerika, aho kuri ubu Donald Trump avuga yuko TikTok itegerezwa kugurwa na leta zunze ubumwe za Amerika, na cyane TikTok yo muri Amerika itegerezwa kugurwa na leta zunze ubumwe za Amerika. Aho naho tukavuga ikigo ca Microsoft gisanzwe gifiswe n'umugabo w'umunyamerika ariwe Bill Gates, ndetse TikTok yo muri Amerika ikaba na Donald Trump akaza yaramaze no kuba avuga ati runo rwego rwa TikTok ni vyiza yuko rugurwa n'ino sosiyete, kandi amafaranga azokugwa ko akaba azoja mu mufuko wa leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi ni ibintu bisa n'ibigerageza guhungabanya Ubushinwa canke bishimangira yuko leta zunze ubumwe za Amerika zisa n'izidishimira cyane uburyo Ubushinwa buriko baratera imbere. TikTok no kubwira yuko urugero rw'abantu bayikunda akaba bari hagati y'imyaka 15 na 24. Ibi bikaba bitera umujyane na cyane leta zunze ubumwe za Amerika bavuga ati security biragora kungene tuyigera na rijya ugwaruka ariko ruriko ramanura cyane ino application mu matelefone yayo, aho bavuga yuko ibino bintu vyo kumanura bari muri leta zunze ubumwe za Amerika bituma Ubushinwa bwiba amabanga ya leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi bimwe mu bintu runo rubuga rwahakanye rwivuye inyuma, ariko kandi rwanse rwivuye inyuma yuko rwoba rwiba amabanga rukayahereza leta y'Ubushinwa. Ariko kandi ibi bishimangira uko umubano wa bino bihugu byose narijya mu bijanye n'ikorana buhinga canke bijanye na internet hagati ya bino bihugu bibiri, nkuko nabikubwiye bisa n'ibidacana uwaka mu gihe Ubushinwa busanzwe bufise ico bitwa Baidu, naho leta zunze ubumwe za Amerika bukaba buriko barafacinga na cyane ni ikintu citwa ibijanye na satellite nka Google ndetse na Facebook. Kuri ubu tugerageje kuba turaba uburyo TikTok ikunzwemwo, no kuvuga yuko yoteba ikarenza kure niyo kungene zino mbuga za Facebook canke Twitter canke Snapchat zo muri leta zunze ubumwe za Amerika zisanzwe zikora. Narijya runo rubuga rwahereye mu mwaka wa 2017, ariko rusanzwe rwerekana yuko
rufise riko rurekana iyindi shusho muri leta zunze ubumwe za Amerika gusumba, aho abantu bashika miliyoni 80 bamaze kumanura ino application ya TikTok, mu gihe kw'isi bashika miliyoni 800. Bikaba bivyerekana yuko runo rubuga rusanzwe rukunzwe cyane muri kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari navyo bitera ubwoba Trump, bigatera ubwoba Sena yo muri kino gihugu, aho basaba nyabona yuko runo rubuga rutegerezwa kugurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ariko akaba ari je economic yerekana uburyo bino bihugu bibiri bisa n'ibidacana uwaka, ahubwo birondera kunyinyana kugira ngo kimwe mu gihugu nticibe amabanga y'ikindi. Ariko kandi hariho ni ikindi kintu twovuga, aho akarere ko muri South Sea gasa n'akatariko gacana uwaka hagati ya bino bihugu bibiri, aho bishobora gukwega n'intambara. Reka ndagusabe akano kibazo tukazogaruka ko mu video yizokurikira, ariko ndanga gusaba ugire subscribe ku channel